ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri iki kiganiro cacu tukaba turi kumwe na Musesangutsi amakuru yawe wana agenda komeye kabisa ndashima Imana mbona byose biriko biragenda neza ko yeye aho ni byiza twizere namwe mwese muri kumara dukurikirana aho mwiriwe amahoro reka rero tudatebye Musesangutsi twinjire mu kiganiro nyezi hari amakuru sinzi ko noyita amakuru canke urukurukuru ruriko ruravugwa ariko urukurukuru niyo nkuru nyene mu Rwanda ko hoba hahatswe canke bagombye guhirika ubutegetsi cyo twakwita kudeta Musesangutsi ubivuze kwiki cyo biziko bo merci beaucoup mu bisanzwe hamaze iminsi hariho ukutumvikana mu gisirikare cy'u Rwanda hari ibyo batari ko barahurizako umwe n'ibindi ariko cyane cyane bishingiye kuri izi ntambara ziri muri Kongo ndetse no ku kuntu bari ko bahabwa ibihano by'agasakisaki bya hato na hato ibi rero byaciye birema icuka kibi muri RDF mu gisirikare cy'u Rwanda sino mu gisirikare cy'u Rwanda gusa wanashaka no muri guverinoma yose y'u Rwanda harimo ukutumvikana bariko bitana ba mwana bariko ndavuga gute ntibacizeranye ntibakinamarimo nkoresha imvugo so rero ibi byo kuvuga ko hahatswe kudeta ibyo kuvuga ko hahatswe gutembagaza ubutegetsi biriko biravugangwa cyane kubera ko wanashaka abantu bamaze iminsi bariko bakurikirana ingendo President Paul Kagame amaziga ariko arakora murabona ko mu by'ukuri nawe ubwiwe agaragara nk'umuntu abona ko hariho impinduka mu gihugu ciwe aragaragara nk'umuntu yiteguriye ko umwanya wari wo wose ashobora kuraswa n'umuntu atanazi sinzi ko mwabibonye mu nama ariko arakoresha abanyamugambwe abahurikiye muri FPR Inkotanyi mwarabonye ko Perezida Kagame yagaragaye yambaye antibar ibintu twokwita imbonekarimwe muri stade Amahoro yaragaragaye yambaye antibar umva n'ibintu twokwita imbonekarimwe toujours ibintu abantu batari bamenyereye ko twari tumenyereye ko na Perezida Kagame ego data hari igiteremusi yagenda na quelque part sinzi nimba cyamufasha kurespira nimba cyamufasha je ne sais pas ico twakimubonana mugabo kumubonana antibar en plus mu nama y'abanyamugambwe ucubona ko nawe ubwiwe amaze kubona ko iriya desano papa amaze kubona ko moindre erreur ashobora kuba yoraswa rero na Kagame ubwiwe ntacizeye umutekano wiwe uku kutizera umutekano wiwe wumve ko atizeye igisirikare ciwe ntakicizeye kuko aza deja afise amakuru yuko camaze kuba infiltre kandi kukuba infiltre kw'igisirikare ca Kagame RDF wumve ko donc byatumye kiba fragile byatumye kitakiba igisirikare kiri solide cizewe kuko na Perezida Paul Kagame ubwiwe atakicizera so rero mu basirikare ba RDF hariho mu by'ukuri abadashigikiye zirya ntambara ziko zibura muri Kongo bariho kandi ni nabo benshi aba rero iyo bagaragaye Perezida Paul Kagame arabikiza gute bo abikiza mu buryo bwinshi kandi butanasobanutse sibyo hariho abaca rungika nkana ku mirongo y'urugamba kandi akabashira ahantu mu by'ukuri urugamba ruba rukaze cyane hari abo yicisha amasanganya agategura amasanganya pe bagapfa bakagenda bagahitanwa n'amasanganya akemera agaheba imodoka z'igisirikare donc abikiza mu buryo bwinshi mu buryo butandukanye rero aba basirikare bamaze kubona ko Kagame yakwegeye igihugu mu manga ariko atwara igihugu mu manga nibo bariko baragira des révoltes bariko ndavuge gute bariko bari revolta bavuga bati Kagame we yamaze kubona ko
akiwe kageze. Mugabo politiki ariko atuzanamo ariko ashaka ko we agenda ajanye n'abandi bose. Yakagombye kumenya ko nyene amashugwe yuma akabisa yandi. Ibi rero abasirikare b'u Rwanda bamwe n'abandi nivyo bahagaze ko cyane. Bavuga bati ntabwo dushobora kwemera ko igihugu cyose kiba victime y'umuntu umwe. C'est vrai, ni président de la République, ni garant de la nation. Mugabo nubwo biruko hari amafuti ari gukora wenyene, abenegihugu batakagomba kuba victime yabo. Ingaruka z'ayo mafuti zitagomba kwafekta abenegihugu. Reka rero turabe ko twogira ibyo duhinduye, tumukure ku butegetsi ha mu buzima bubandanye. Mugabo iki naco ntabwo bikunda. Nta nubwo bokora iyi kudeta igakunda, Kagame bakamukura ku butegetsi, ntabwo mpamya ko hari amahoro byozanira u Rwanda. Sinemeza ko hari impinduka byozana mu Rwanda, bitewe nuko ikibazo ntabwo ari Kagame wenyine. Ubundi Kagame ni system ya FPR Inkotanyi, bubakiye kuri systeme. Nukuvuga bari menye Kagame hashikirwa abandi ba James Kabarebe n'abandi. Bivuze ngo rero nubwo bohindura ubutegetsi, mugabo systeme ikaguma ari yayindi, ntaco buba bakoze. Ubundi kibazo nuko hari abantu bamaze imyaka irenga 30 mu buhungiro bakeneye gutaha iwabo, kandi bakumva ko mu gihugu iwabo bahafitiye umutekano, bahafitiye ubwigenge. Rero bakuye Kagame, mugabo za mpunzi zikaguma mu buhungiro, tujurumva ko mu Rwanda hakiriho desalvapa. Rero icy'ingenzi ku bwanje, usibye nuko bijya bariko barakora ubundi ari kinamico, n'amakinamico bariko barakora ngo n'amakudeta, ari n'amakinamico kabisa. Nubwo byonaba hariho n'abantu batonavyemera. C'est vrai, hari abantu batonavyemera ko byabaye. Yego, igihari nuko hagenda systeme yose kajya kagwika FPR Inkotanyi kakagenda kajanye na Kagame, kugira ngo habeho systeme izobihurikiyemo abanyarwanda bose, aho umunyarwanda wese azokwibona nk'umwene gihugu afise uburenganzira bungana n'ubundi. Apana ko habaho abasumba abandi, kandi n'ubutegetsi bw'icyo gihugu bugasumbanisha abantu. No, ibyo nibyo bigomba kuhava. Naye nibyo baguma muri ibyo, nukuri ntaho bazoba bavuye, nta naho bazoba bagiye. Nuko kimeze. None musesangutse, nka wewe umusesangutse, urabona ko hokugwa iki kugira ngo nk'aba bantu bamaze imisi mu buhungiro bashobore kugaruka canke leta ihinduke? Afete, reka nkubwire ikintu kimwe reke. Yego. Ubundi hari abantu, iyo ndi kuvuga ko FPR igomba kugenda hakaza leta ihurikiyemo bose, hari abadataho n'ibyo mba ndiko ndavuga, baca babona ko ari urwango nanka FPR Inkotanyi. Mugabo siko bimeze. Nkunda gutanga akarorero ku bintu bigaragara. Ndanga akarorero mu Burundi wacu, sibyo? Twebwe mu Burundi byari bimeze nka kujya mu Rwanda bimeze. Ukujya u Rwanda rumeze uyu munsi niko byari bimeze mu Burundi. Donc igisirikare cyari cy'ubwoko bumwe, igipolisi cyari cy'ubwoko bumwe, gouvernement yasa mu Burundi 90% yari ubwoko bumwe, sibyo? Mugabo tera mu Rwanda igisirikare ni cy'ubwoko bumwe, igipolisi ni cy'ubwoko bumwe, gouvernement ni 80, presque 95% ubwoko bumwe. Exactement. Ashaka mu gihugu niko bimeze mu Rwanda, sivyo? None urabaze ababizi kumurusha kubutabizi, uzobaze mu ofisi yo mu Hutu mu Rwanda, nta uzobona, n'abatutsi gusa ntawubaho. Rero kugira ngo mu Rwanda hazobeho equilibre, kugira ngo mu Rwanda
umuntu wese azohabe yumva ko ari comfortable, yumva ko umutekano wiwe ucunzwe. Nuko abahutu, abatutsi, bo abatwa entre parenthèses, abo bantu bicarana bakagiranira amasezerano y'ingene bagomba kubana mu Rwanda. Apana ko babaho n'abahutu mu Rwanda barabatahuje yuko ari abajenosideri. Ni ukuvuga umunyarwanda none n'abize bafise amashuri y'ikirenga b'abahutu barakubwira ko ari abajenosideri bari muri guverinoma y'u Rwanda. Abahutu twarakoze jenoside, twese turaba jenosideri, twakagomba kuguma dufukamira abatutsi tubasaba ikigongo ku byo twakoze. Ivyo rero bisaba ko ibyo bihava, kuko muri 94 nivyo koko abatutsi barapfuye, ariko n'abahutu barapfuye. Ucuraba rero umuntu yabuze uwiwe w'umuhutu uri kumutegeka kuja gusaba ikigongwe uwo wanashaka yibaza ko yamwiciye uwiwe. Ibyo ntunabitahura. Ivyo ni bituma rero mu Rwanda rutazopfa ruronsa amahoro. Ivyo ni bituma hadashobora kubaho kumvikana. Rero igihe hari nko bivuze bisaba ko habaho kwicarana hutu tutsi bakaganira ingene bagomba kubana mu gihugu. Mandi majambo kajya gatongo sekuru wabo yabasigiye ari ku Rwanda, bakiga ingene bagomba kugasabikanya. Apana ko abana bamwe aribo barima bakimbura bakarira ko abandi. Ico cyonyine nico cyotuma u Rwanda ruronka amahoro. Hari ikintu nakunze kuvuga, abantu bamwe bambona nk'umusazi. Ubundi u Rwanda nubwo byoshika rugatwara abahutu bonyene ukwama n'injyana, kuko u Rwanda si ubw'abahutu. Urumva? U Rwanda si ubw'abahutu gusa, ni ubw'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Urumva? Ni nk'uko hatwara abatutsi wana injyana zihari zirahari. Nubwo byoshika abahutu dufate FDLR igafata igihugu ku muheto entre parenthèses, akaba ariho bashinga guverinoma yabo, toujours ingorane zizohama n'injyane zizohama. Ubundi abari muri guverinoma y'u Rwanda iyo baba abahinga bo kugira ngo bazokwiyeternize ku butegetsi forever, ujya bari kurondera zijya mpunzi bakaziresha bakazizana mu gihugu. Urumva? Aho bari kuba bakoze ikintu c'amateka cozotumye baba ku butegetsi forever. Ikindi wanashaka bari mu gungwe nabo bokora burya kugira ngo nabo bashobore kuba bogira inguvu zobaha kuzoshika mu Rwanda, nuko borondera abandi banyarwanda bahunze FPR inkotanyi badahuriza kumwe. Wanashaka bagwiremwe abatutsi. Narakivuze kenshi, abantu babona kumenga ndiko ndasukana, si ugusukana. Urana abantu ba FDLR bakagombye kurondera aba batutsi bahunze FPR inkotanyi bakishira hamwe bakaganira ingene bubana mu Rwanda, hama ibikurikira bakabikora mu nyuma. Sino FDLR igwanya ukwayo bakayumba Nyamwasa bakagwanuka ukwabo, FRN ikagwana ukwayo, ntabwo bazopfa bagize success mu Rwanda, ntabwo bazoshika ku byo bifuza. Icingenzi nuko umwe wese yiyumvisha ko u Rwanda rutagira umuhutu su Rwanda, u Rwanda rutagira umututsi su Rwanda, n'u Rwanda rutagira umutwa su Rwanda, n'ikindi gihugu X. Muse Sangotse, ariko ikintu nama nibaza ko n'abandi bashaka kuba bibaza, ni gute ibice 90 birenga kwijana ari ubwoko bumwe mugabo bikaba byarasiko bumvikana mu bintu kugira ngo batorere umutekano igihugu? Bo ivyo biratahuritse mu frere. Sinzi kurabona imiryango imwe usanga hariho abana akenshi uzubigenze abana b'inzingo kujya kora ko abari uzingo, usanga abavyeyi babo babakiyaringa cyane gusumba abandi, barabitaho cyane gusumba abandi. Rero kubera kujya kubitaho
iyo ababyeyi bageze mu zabukuru uzosanga bajya abana aribo bazi imitungo myinshi y'umuryango sibyo bishitse ababyeyi bagahambya basokuru usanga hari injyana zishingiye kuri ibyo za nzingo uzokumva ati jewe ni jewe naguye ku babyeyi ni jewe namanye n'ababyeyi kuva nkiri muto gushika basaze banahambye basokuru rero hariho ibyo bari barangabiye kunuku mwebwe mutigeze munamenya ati vuba nuko bigenda ugasanga famille y'abana batanu umwana umwe ashatse gufata endemi y'ubutunzi bw'umuryango kandi ari umwe agace kenera ko iyindi endemi igabura bane ça ne se fait pas cyane nawe nyene agashaka kuyigabura cyangwa agashaka nawe kuyituranamo ntibikunda nico gituma haje ubutungane buca bubatunganiriza mugabo ubutungane kubatunganiriza ça peut prendre 10 ans 20 ans voire même 50 ans ibyo urabitse mu masentare rero mu Rwanda irane domaine mu bisanzwe FPR inkotanyi bigize ko babaye victime sivyo baca bafata ubundi bwoko babwambika iceyi babwambika icaha c'ihonyabwoko ubundi icaha c'ihonyabwoko ni kibi cyane rwose iyo umuntu akwambitse ico caha mwana wa mama kuciyamba ntibikunda bambitse ubundi bwoko ihonyabwoko voilà bambitse iceyi c'ihonyabwoko ubundi bwoko ni ukuvuga umuhutu avuka mu Rwanda uyu munsi avukana icaha c'ihonyabwoko c'est vrai niko bimeze umuhutu avuka mu Rwanda uyu munsi avukana icaha c'ihonyabwoko aho banashaka baciye bafata abahutu bose babambika izina FDLR uraza kureba mu makomantere ikiganiro bazongira ngo iyo ni interahamwe canke uwo ni umu FDLR kubera ndiko mvuga ivyiyumviro bitandukanye cane n'ivyifuzo byabo baca bangira nanje baca bana ko mfise ingengabitekerezo ya genocide kubera ko ndiko mvuga ivyiyumviro bihwanye n'ivy'abahutu benshi bo mu Rwanda bashikiriza rero aho niho byapfiriye bamaze kwambikwa iceyi ca genocide ntibashobora kugaba ibitero ku Rwanda kuko amakungu yacaguruka gutabara kubera ko bajya bamaze kwitwa aba genocide ni ukuvuga igitero bogaba cugira ngo basubire iwabo amakungu ashiza kuzimya ati baba genocide bagomba bagaruke kwica abantu bagomba bagaruke gukora irindi honyabwoko amakungu agacagaruka ahaguruka ivyatumye Kagame bamuha n'uruhusha rwo gukurikirana umuntu wese yitwa umu FDLR mu gihugu icarico cose bamuha droit de poursuite umbe none Kagame ntaje kurondera aba FDLR mu Burundi il est venu 96 yaraje 97 98 yarishe n'abarundi benshi bahambwa mu binogo rusange abagize ngo na ba FDLR mu Rwanda nako muri Kongo ho n'ubu yakiri hose avuga ngo arondera aba FDLR kubera iki wanashaka niyo bavuze FDLR ubu ntibaba bavuze uriya muhari baba bavuze umuntu wese w'umuhutu kuko FDLR bahinduye ingengabitekerezo ideology rero mu Rwanda bigoye bikiriko bisaba ko abahutu bicarana n'abatutsi beruye kabisa bakavugana ingene bagomba kubana mu Rwanda bitabaye ivyo bamwe bazokura abandi baje mu ishamba babandi bagize kime bagaruke bakura abandi nabo baje mu ishamba baguma bagira ayo mahotation mugabo kwicarana bakaganira usanga bigeze neza cyane gusubira none kumenga hahunje ubwoko bwose by'ukuri n'abahutu gusa benshi bahunze cyane n'abatutsi mu bahunze barimo umusanzwe ikibazo kiri mu Rwanda mon frère n'icubwoko sivyo iki tukivuge uko ni kibazo cy'ubwoko kubera ko ubibatse kugandagura vuba Aimable Karasira yarabwiye amajambo abahutu aremereye yababwiye ngo ndiko ndabavugira mu Kamwenga ni kandi nshobora kuzobazira Kizito Mihigo yaziziki Kizito Mihigo mu byo yazize harimwo ko yavuze ngo ego genocide yarabaye ariko nabariya bandi
barabuze bakagomba guhabwa amahirwe yo kunamira ababo. Urumva, nimba turirimba amahoro, nimba turirimba urukundo koko biri mu mitima yacu, twakagomba kwiyumvisha ko n'abariya bandi barabuze. Ibyo nibyo yazize. So rero mu guhunga, mu bahunze ntabwo hahunze abahutu gusa, oya n'ukuri n'abatutsi barahunze, kandi wanashaka n'abatutsi n'ubu baracahunga. Ikintangaza gusumba ndakubwira nuko baririmba ngo FPR Inkotanyi ngo niyo yahagaritse jenoside yakorewe abatutsi, ariko koko mu Rwanda abatutsi ntibagiva. Tuvugana ukuri, uyu munsi jenoside yakorewe abatutsi yarahagaritswe koko, ntayikiba ko biri kose barapfa, duhereye kuri ba Kizito n'abandi ni benshi bahunze FPR Inkotanyi bagomba kwicwa. Hari nabo yasanze mu buhungiro ibicirayo kandi b'abatutsi. Urumva, so wumve ngo rero kubona bajya abatutsi abenshi barahunze FPR Inkotanyi nuko binjiye muri FPR Inkotanyi bakurikiye imigabo n'imigambi ya FPR Inkotanyi. Mugabo bamaze gushikayo basanga ijya migabo n'imigambi ni ibintu banditse kugira ngo bakonvenke abenegihugu n'amakuru, sibyo bagenderako. Baca bahitamo kugira iki? Kuva muri FPR Inkotanyi barahunga, baratabaromoka. Hariho benshi bashatse kugorora FPR Inkotanyi, bariho. Mugabo wabigerageje wese yaca yicwa. Abatapfuye n'abakijijwe nayo bameze. Ikibazo Rwanda rero gifise nico, ni ikibazo ca Hutu Tutsi, uvyumve kabisa. Mugabo mu batutsi bavuye muri FPR Inkotanyi, kenda kivuge neza, suko d'abord bafise ivyumviro vy'igihutu, no, ahubwo nuko abenshi batahura ko jenoside yabaye muri 1994 abatutsi barapfuye kandi n'abahutu barapfuye. Rero benshi bishira mu kibanza c'abahutu babuze. Warabuze uwawe, bakwime n'amahirwe yo kumwibuka, yo kumuzirikana. Ibica biba icaha muri FPR Inkotanyi, kuko mu mikorere FPR Inkotanyi umuhutu si umuntu. Mu mikorere FPR Inkotanyi umuhutu si umuntu, usibye ko n'umututsi bamugandagura kugira ngo bashike ku ntambo y'ivyo bifuza. Nimba babona inyungu mu kukwica wewe, ushaka ubende uw'umututsi waguti ubugiye, niko bimeze. Ubwo nibwo Rwanda, nuko u Rwanda rumeze. Rero ibyo byose hari umugwi munini w'abasirikare bavuga bati ifoke ibintu bihinduka, ifo pake tuguma mu bukoloni twahozemo kera ukuna kuriya, turabe ko twohindura ibintu. Niyo mpamvu uri kumva ngo kudeta yahatswe, kandi hari aba-ofisiye benshi bafunzwe, byaciye binahindura wanashaka na byinshi mu gisika cy'u Rwanda. Hari inama yabaye ku munsi w'ejo, sinzi ko wabimenye, inama yatumye hahinduka ibintu byinshi cyane, byinshi mu gisirikare. Kumbe sino bivugira ngana umwanya wavuba munini cyane rwose, ariko niwumve ko ibi byose biko biterwa no kudahuza kuri muri RDF. Reka tugushimire cyane Musisangutse. Nibaze ko tuja kubana mu kindi kiganiro kiri imbere. Dushimire n'abakunzi bacu, tubabwira ati abatagira subscribe bayikore na like, turi muri commentaire mwese ashigize cyumvire ciwe, hanyuma kandi dusangize abandi. Yego, tugire partage, mugire aho muba mwubahwe.